Ku mazina ku bantu basanzwe batakumenyereye wewe witwa gute? Nitwa Brenda KAJOL. Brenda KAJOL. Brenda KAJOL ni umurundikazi cyangwa ni umuhinde? Ni umurundikazi. Bon, ego nagiye muri Tanzania hama mpurirayo n'abandi barundi bagenzi banje twari dusanzwe tuzinanye bari hariya. Ndashaka kuvuga nka Liza Classic. Narigeze kubona posti zawe wapostinze muri kumwe na RAYVANY umuririmbyi ari muri Tanzania wo muri Tanzania. Bon, muri twebwe babiri nta numwe yasavye undi ngo twifotozanya agafoto. Gusa nyene twari kumwe Rubanza niyo yazanye sije acavuga muraberewe ndashaka kubafotora agafoto. Kajya agafoto ni Rubanza je yakadufotoye hama RAYVANY aramubwiye ati nta kibazo. Nubuhe bucuti mufitaniye nawe? Ni umugenzi wanje. Dushaka umutelefona hanyene live. Okay, nta kibazo ndashaka kubikora. Yes, bakunzi ba Shali TV turasuye kandi kubara musancu namwe bagenzi mudukurikirana ijoro n'umutaga twongera kandi tubashimira cyane bamwe bagize akigoro baragira subscribe na cyane mu kutwereka urukundo kugira ngo bashobore gukurikirana ibikorwa byacu umunsi ku munsi. Uno munsi rero tukaba dufise umutumire muri Shali TV, umutumire asanzwe nawe akora ibikorwa byiza nkuko twababwiye ati twe tubazanira abakora ibikorwa na cyane bica ku marezo sociaux aho novuga nk'abakinyi ba filme abaririmbyi n'ayandi makuru atandukanye. Rero uno munsi rero twamutumiye muri Shali TV kugira ngo dushobore kumuganiriza na cyane ku bintu novuga nk'ubuzima bwiwe tukamenya mbe abayeho gute bimeze gute ibintu nk'ivyo umuncamake. Rero ntarinze kubarambira reka ndamuhe ikaze hanyuma araza kwidondora ntamenyerewe cyane ku ma rezo sociaux. Ndakura mu kigi Amahoro cyane. Umeze fresh? Ndameze bon. Kumengura akanye cyane. Shaka yaganye ni karahari mugabo si bya grave. Ako ka makeup wagakoresheje? Nagakoresheje muri Shali. Bisigura yuko ni Shali TV na Shali makeup vya uno musi wabiteye iteka. Ku mazina ku bantu basanzwe batakumenyereye wewe witwa gute? Nitwa Brenda KAJOL. Brenda KAJOL. Brenda KAJOL ni umurundikazi cyangwa ni umuhinde? Ni umurundikazi. Iyo KAJOL ko tuyizi ku mugore wa ninde VJ? Byarashitse nanje ndayitwa Reka none uzi ko abantu basangira amazina bisanzwe ariko. Presque Jenny baza ko iryo zina siryo wahawe n'abavyeyi kame. Kubera KAJOL yari umuhinde wo muri Dravid. Ibyo navyo ndi ntubimbaze ko byije. Aha turakeneye kumenya KAJOL bisigura iki? My God. Ndaza kubwira inyuma ya kamera. Ni Brenda KAJOL turi kumwe muri Shali TV no munsi turakeneye kumenya Brenda KAJOL n'umuntu ki mu buzima busanzwe wanashaka no mu kazi usanzwe ukora ka misi yose kakubeshejeho? Brenda KAJOL ni umukinyi w'amareresi. Yeah. Umukinyi w'amareresi kubatakuzi bashobora kuba batari bwakubone ugire ko nk'umujyi wigisahira ubabwire bati jewe usanga hana ushatse kuvuga iki sinahuye byinshi. Shase kuvuga nti uri umukinyi w'amareresi dusanzwe tuza abantu benshi barakina amafilme ijisho media ihuriro TV wewe ni gute? Jewe nko ku bantu batari babimenyereye cyane nkorera kuri Rukundo News TV no kuri G-Like TV. No kuri Bollywood TV. Bollywood TV. Bollywood? Yeah. Isi yo muri Amerika? Ni mu Burundi. Ego. Jeyo nzi ni Hollywood hamwe na Homewood TV. Iyo ni Bollywood ni irongowe nande? Bollywood TV irongowe n'umuntu bita Hanza. Yeah. Okay, Brenda KAJOL ndakeneye kumenya Brenda KAJOL nubuhe budasa umaze gusanga mu bintu bijanye na filme ngaha mu Burundi kuri kurabiraba igihe ubimazemwo nibuhe budasa umaze gusanga?
budasa ni kuvuga nukuvuga ibintu novuga uvuga bati ibi bintu itandukaniro ry'ibintu bivanye n'ingene wowe bitahura itandukaniro ry'ibintu like mu Burundi basi mu ncamake tuvuge duti filime yo mu Burundi uko ndiko ndayibona muri kano kanya imeze uko nuko izo bimeze muri kazoza izo bimeze uko bon je nibaza yuko filime ndundi uko ndiko ndayibona biriko biraza ikiratera imbere bogumana umuvuduko nkoba ariko kubunya filime ndundi rafise genre barafise ishaka bafise bari ku muvuduko mwiza cyo kimwe no mu myaka iheze ko mu myaka iheze filime ndundi ni yari iteye imbere cyane n'umuvyeyi byaramugora kurekura umwana wiwe kugira ashobore kuba yomwemerera kuja gukina amafilme ariko ubu novuga yuko bariko barabitahura kandi nibaza ko bagumye kuri uyu muvuduko canke bakarenza mu myaka iri imbere hoho yotera imbere cyane Brenda KAJOL mu gisata cha filme reka tuje ku giti cawe nyene ubwawe ni hehe wibona muri kano kanya wibona he jewe ku bwanje novuga yuko nibona ahantu hatari habi nibona ahantu heza kuko umwuga wanje wa filme ni untunze Brenda KAJOL je ndakunze hari utubazo nkunze kubaza cyane kugira ngo mbe numva yuko mbega abakinyi biwacu soit aba acteur cyane aba actrice mbega bo babagiye muri ibi bintu muri uno mwuga bawutahura iyo bavuze umu actrice cyangwa reka mvugire ku giti ciwa iyo bavuze umu actrice baba bashatse kuvuga iki baba bashatse kuvuga umukinyi umukinyi reka hari abakinyi ba prono none abakinyi ba prono n'abactrice mu mwuga wabo wo gukina ndavyibaza ko ariko babita naho ata kinini cyane ndabiziko reka tuje muri definition ya actrice oh my god definition mu Kirundi mu Kirundi nakikubwiye je je akunda cumva n'umukinyi nyene ameze gute umukinyi avyimvamwo umukinyi ashoboye umukinyi akora umwuga wiwe neza sawa Brenda KAJOL je ndashaka no musi tuze kuyaga kandi ndashaka kuza kwa open na cyane cyane muri kano kazi kawe ko kuba umu actrice definition y'umu actrice baravuga yuko ngo umu actrice ngo n'umuntu ashobora gukina ireresi cyangwa filme iyo ariyo yose kuvuga role yari yose bamuhaye ashobora ku acting ashobora gukina ari umusazi agakina ari umubosi agakina ari umukene byose akashobora kubikina kwa Brenda hoho ni gute naje niko bimeze role yose bampaye ndayikina nta kibazo sinzi kwa nka role canke kwicagurira ngo je nkene ibi oya yari yose bampaye ndashobora kwikina role bamaze kuguha ubona irakunaniye ari role meze gute role bamaze kumikananira mu masene maze gukina mu mahoro maze gukina ndibaza twumva nibaza ko atayihari ni hari Chizology wamwumvise Brenda Brenda hano umukobwa mwiza cyane kandi arashoboye gukina mugana agomba ndamwibarize akabazo kamwe mbega Brenda ko mumaze kuvuga yuko atahore nimwe urigera ukina jewe kubisanzwe uranzi ko nsanzwe ndi umukenyi wa film mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane unkurikirana kuri Rukundo TV niho keshi usanga ariho nibereye hari ikibazo nagomba kukubaza kuvuze ngo nta hore nimwe irigera ikunanira ubu boguha hore ugakinana n'umuhungu uri wambaye sous-vêtement nawe urabyumva nyene bagaca babashira ku gitanda yani mukine ubuzima bw'urukundo so uri capable kubikora cyangwa se wobishobora ngerageje kwishura navuze yuko mu mahole maze gukina donc mu yo bamaze kuma kuva ninjira mu buzima bwa filme cyangwa kuva ntangura gukina amafilme gushika ubu unyaho ngeze ubu donc nashatse kuvuga yuko atahore barampa ngwinanire ariko iyo nayo Okay, yes bakunzi wa Shali TV umuntu ari ngaho imbere y'iwacu bamwita Brenda n'umukobwa munini atera nubwo abantu je naragerageje kumwiga Brenda KAJOL upima ibiro bingahe
mpima erega nta n'ibiro byinshi mfise ubona uko kibaza ngo mfise ibiro byinshi urupurizo oya ni 78 vyonyine 78 none ivyo ni ibiro bike si byinshi cyane mu buzima ubayemwo apart ya filme na kandi kazukura mu ncamake mu buzima mbayemwo akazi nkora na ka filme nyene bayeho gukina filme gusa aho ujya tuze bandi usanga barakina filme mugabo mu mindi misi isanzwe bakaja kurima imiceri bakaja kudandaza impuzu bakagira ama fashion bakagira ama makeup we nta kandi kazi ufise oya nkuko nari nabikubwiye ubwa mbere je ntunzwe na filme nta kandi kazi mfise atari gukina filme Chiza. Brenda hari akandi akabazo nagomba ndakwibarize. Kuko ndamenyereye neza yuko mu gihugu cy'u Burundi kubona umumama nka wewe ari karakina filme benshi birabatangaza cyane cyane mu ngo canke se mu bo tuvukamwo hari gihe kenshi ushobora gusanga turiko duhura n'ingorane zitandukanye canke se ibibazo bitandukanye abantu bakatuvuga amazina uko dutari ivyo muri filme turayibayemo. Nagira ndakubaze Brenda nk'umukinyi twemera ashobora gukina amaze yani kuko iyo umaze kwiyemera bisigura ngo nabandi barakwemera mugabo mu gishinga utariyemera abandi ntibashobora kukwemera nkuko jewe muri no saha muri Rukundo TV ndiyemera rero nawe utegereza kwiyemera ku kazi kawe muri Ashari TV ariyemera kuko atiyemeye ntawe ushobora kumwemera nagira ndakwibarize icambere na mbere coco urubatse ndapanze sindubaka nurubaka inzu oya sindubaki yavuze bati kubaka no kuvuga urumugore umugabo runaka oya sindubaka ku myaka ingaho imyaka ingaho oya ibyo tubyihonze by'imyaka umugore afise akana pembeni eko ndagafise akana kagakobwa kandi ndagakunda cyane nese wiwe byagenze yagiye arahari kubera iki uvuga ngo ntiwubase kandi warubase kuba nibaza yuko ikibazo yambagije yashatse kuvuga kubaka kugira nyene kubaka inzu papa we warahari gusa nyene antwa mu misingira tuzovyigako Yes, Brenda KAJOL, reka rero tuje mu buzima busanzwe jewe ndakuzi namwe ndagukurikirana kuva ni Rukundo News TV wanashaka umuntu yagerageje gusoma biography yawe inyuma narigeze kubona post zawe wapostinze muri kumwe na RAYVANY umuririmbyi ari muri Tanzania wo muri Tanzania nibuhe bucuti mufitaniye nawe n'umugenzi wanje dushaka umutelefona hanyene live okay nakibazo ndashaka kubikora Ashari TV rega nivya ukwe nibiki waruvuze gute nivya ukwe urikuna ni black urikuna zani nivya uongo hewe namba yake hapa piga simu haya acha tupige simu piga simu RAYVANY kibongo kunzi wa Ashari TV wait and see nibaza ko atari ku murongo nari ku murongo oh my god uratwemeje kabisa turashaka kumenya rero mwamenyanye gute mu buhe mwari mu biki twamenyanye bisanzwe nkuko abandi bantu bose bamenyana yego oya urashobora kuvuga bati byatanguye uko unya jewe nagiye muri Tanzania uko yego nagiye muri Tanzania hama mpurirayo n'abandi barundi bagenzi banje twari dusanzwe tuzinanye bari hariya ndashaka kuvuga nka Liza Classic ya ego twari yarakoreye no ngaho iwacu Burundi twari dusanzwe tuzinanye ndashaka kuvuga Rubanza J nawe nyene twari dusanzwe tuzinanye amaze gushika hariya baranyakiriye kubera kiriya gihugu sinarinda nakimenyereye cyane nibo novuga yuko aribo batumye tumenyana na RAYVANY kuko barabagenzi cyane Liza wewe
murabizi hari asanzwe amukorera n'indirimbo muri Wasafi kubera rero bakunda kuba bari kumwe kenshi nanje ari mu bantu twagumana hafi muri Tanzania ko nibo bantu nari nziyo atabandi bagenzi nari mfiseyo ko kuntu bobo twagumana nabo umwanya munini bakaba bari kumwe na RAYVANY bica birashika ko nyene turamenyana tu kada gafoto mwifotozanye nawe ninde yasavye uyundi yuko bo kwifotozanya bon nibaza yuko atanumwe byarashitse nyene turi kumwe ko nyene turiko turatera amabye kumenya ujya muntu yatangwa kuvuga kada kajambo aravuga bati ujye yavuze nti turashobora kwifotozanya hafoto bo muri twebwe babiri nta numwe yasavye undi ngo twifotozanya gafoto gusa nyene twari kumwe rubanza niyo yazanye sije acavuga muraberewe ndashaka kubafotora gafoto kajya gafoto ni rubanza je yakadufotoye hama RAYVANY aramubwiye ati nta kibazo acara amuha telefone yiwe kugira akoreshe telefone yiwe yakoresheje telefone ya RAYVANY banza je acara kadufotora umva rero muri twebwe babiri nta numwe yasavye uwundi ngo twifote dusanzwe tumenyereye abatanzania babaririmbyi na cyane cyane twirirwa turasoma amakuru yabo ku marezo sosio yuko nabantu bakunda ibitsina gore mbega vyarashise mu nyuma yaho akabandanya vyonga cyangwa ntivyigeze biba cyane nibanga ryo mu cyumba sinibanga mugabo kandi noba ndamubeshe nta nivyo yigeze anambaza Okay, Brenda KAJOL, reka turuse nk'abashaka kurangiza ikiganiro cyabo kugira ngo duhereze muri Chemsha Bongo. Ni bibazo hongere uyishure. Ariko uzi ko ivyo bintu bigoye. Nibaze nongere niyishure. Okay, kanimvira ikintu no kwibaza. Brenda KAJOL ukunda iki mu buzima bwa misi yose? Mu buzima bwa misi yose nkunda Imana hamwe no gusenga. Nibagiye. Nta mafaranga ukunda. Icyambere ni Imana, amafaranga azubwa kabiri. Reka. Amafaranga ni yazi ibintu byose. Uzora babakene no gusenga ntibasenga. Jewe icyambere nkunda ni Imana kubera yuko mu Mana byose biriyo, mu Mana ayo mafaranga ndashaka kuyaronka. Niyo mpamvu Imana imbere kwanza hama iby'amafaranga ni hanyuma. Hama nagira ndakwibariza akabazo kamwe wavuze ngo ukunda Imana ubundi usanzwe usenga namvise usanzwe usenga eske none ko keshi mu masengero atandukanye hari abavuga ko inzoga kari icyaha nashaka umuco koko urasenga twebwe birashoboka ugashobora gusanga ntidusenga twagoma nawe du umuco kugira ngo tukavumbuye abazo baba ariko baraducira imanza tuzomenye ukuntu natwe tubishura kunywa inzoga nivyo je ndabifata nk'icyaha kandi ni icyaha koko akandi ikintu cyotuma unywa inzoga cyo bari giki oya nta na kimwe cyotuma unywa inzoga oya nta gihari mubi inyota yaguparuye sawa uko nka kunywa inzoga inyota yamparuye ndashaka kunywa amazi ndashaka kunywa ifana igihe ifana ntazihari amazi ntayahari nta nakaji no tuma nkoroga basi bakita gute kakaji kakandi uvuga twatembereye ku isi yose turabura amazi ntayabaho ntaki ubundi rega none kwanza nanje ndababaza inzoga burya iramara inyota yego ivyo ntavyo narinzi rero kuko nta nizo sanzwe yenwa rero kurambwira ngo inzoga iramara inyota sishobora kubitahura ikintu nzi kimara inyota na amazi urashobora kubunyota ukanwa amazi bigahera ukanwa ifana ibintu by'inzoga vraiment sindanabitse ko bimara inyota. Okay, ikibazo cya nyuma kugira ngo cye tuheze ikiganiro cy'iwacu tanga impanuro zibiri ku bakinyi ba filme n'abaririmbyi b'umuziki. Nanga impanuro zibiri. Impanuro zubaka. Ndabuze impanuro ndaba. Nta manuro wobaha nta bunenge urahabona kwere mu bintu bya filme cyangwa mu baririmbyi b'umuziki na cyane cyane dusanzwe turi n'inyuma mu bintu nk'enivyo onya ubunenge shandabuze ubunenge no batora pe kiganiro ngo kiraheze baka kimare nyene kajo tukimare kabisa ndabuze ubunenge no batora tukimare uheruka kugwara ryari yega sha antukangira meruka kugwara nkiri muto ubundi je kintu ngwara ni grippe
ya Hajya malaria ntimwumvika. ashaka kuva mvuka kwira ikintu basi apana kuva mvuka ivyabaye ndi umwana mutoya cyane ntaramenya ubwenge ntavyo nzi ko noba naramaze kugwara ako kuva ncu ubwenge sha ikintu mpora ngwara ni grippe ariko ikambabaza ego irakubangamira ugakora sport kangahe na sport vraiment ndayikora kenshi nkora sport gatatu mu ndwi Okay, bakunzi ba Shari TV rero yari Kajol yicaye imbere yacu yari karatuganirira cyane ku bintu bijyanye n'ubuzima bwiwe ku kazi akora historique yiwe nizere yuko mwagerageje kumubona akaba ari umukinyi w'amareresi na cyane abarizwa muri Rukundo TV News ntihenze igiragi aho hose ushobora gusanga ibikorwa vyiwe kugira ngo wowe uri kuradukurikirana muri kano kanya ushobore kugenda gukurikirana ibikorwa vyiwe na cyane mu guteza imbere no gutezanya imbere. Reka tugushimire rero Kajol. Murakoze cyane nanje ndabashimiye. Yego hanyuma nizere ko hanyuma tugutumye ko uzotubangukira muri Shari TV. Nta kibazo umwanya wari wese muzonkenera ndahari. Yes, tukongera rero kandi dushimira Chizology yari ku ruhande rwanje aho yari karamfasha kugira ngo dushobore kumuswarika amaswaro no mwigeme yicaye imbere yacu. Reka rero tubashimire mwese mwagize mwandisa amateka muragerageza gukora subscribe kuri YouTube yiwacu. Twongera kandi tubasaba yuko kano ka video uza kukabona uwari we wese agerageze kugaha mugenzi wiwe kugira ngo tugerageze gukuza impano zo ngaha iwacu. Tumenye mbega ni bande bashoboye tumenye ni bande badashoboye kugira ngo dushobore kubakosora aha na hariya. Kuri ubwo rero turabakunda cyane, bye bye.